erega Kim arumva inkwezi y'amarere ni Stone kandi je gushaka muri no saha mviriza Stone mani hanuka bakwiye kujamwo kuri frame in the Stone ari we yabitsanye umwana bro umwana ntabirimwo oyo umwana bibirimwo umwana w'imbibazi rugwanko rwa nyina kore uyu numugari baciye kumbeba mugabo si ku bantu oya umugani nimba bafatiye kumbeba na karorero batanze n'umwana w'umuntu arazira none Yesu ntiyazize twebwe Yesu aha bambwe arapfa ntiyazize twebwe none ni kosa rya oya reka tube serious right urya mu ntiharagera mani ni mutoyi none erega ntari ngaha none ntari ngaha nukuri ari ngaha oya je ndazari ngaha Bruno niyo baba hehe frame ari wabona na sisi kandi jewe numva nuno musi wabona sisi bari wabona sisi abi wabona sisi none si umuryango erego none abana babayibobo ntibakurira we ari gusanga ari abana bakuriye mu mihana y'abantu bakuriye mu bamuyomba bumva bagize ibibazo by'ubuzima runaka oya ari usanga byawe ku bugaba bw'abavyeyi babo hari nk'umuvyeyi usanga ashobora kumara indwi yose ukwezi kose ataha yaborewe atitaho abana ngo bariye bize bagizene uyo mwana arigiye bamuyomba mugabo Stone ntivyaruko arigiye bamuyomba bumvisha vuba akavuga ati uyu mwana reka tumutware kumwirerera urumva na Stone rero ubugaba bwiwe nibwo bwatumye umwana agenda ubugaba bwa Stone yagororoka bro Stone yagororoka none ubona araza tuna yuko nawe nabishigikiye araza nga kuri kamera canke agira icababwiye kore ujya n'umusazi bro ujya n'umusazi ujya nakomeye nukuri Stone so umusazi n'umusazi Stone kore rumva okay murabi Hey, what's up, goof? How you doing? Hope kabisa mpo fresh. Mimi naitwa Kim the Plan Smooth OG kabisa kipenda nembo ya mtaa. Guys, Keishi mukunda kumbona imbere ya kamera, mbani behind the camera. Mugabo no musi ndi kumwe na my little brother K no musi no yabaye cameraman. Rero ahandi ndi mu mitaye kwa koresha umwanya. Haruguru ya gatoyi ni muhira kwa koresha umwanya. Je rero ikintu ngiye kuraba ngiye kuraba vy'ukuri yo kujya mwana mu ariho ari bimaze igihe kirekire kandi murabizi ubushize sisi mwarabonye ivyo yavuze ivyo yagize nte yaravuze lare kuvyerekanye umwana we kandi murabizi birababaje rero no munsi ama serious fore nipo serious sana na hicho kitu so nataka niende ili naweza kuangalia kama mtoto atakuwa yupo maskani kama nilivyowaambia baki na mimi I'm Kim the Press Smooth OG yeah so rero tugiye home kwa kuresha umwanya ninga you know yes uno munsi ndi serious shaka tuvuganeho ibi bintu koresha umwanya wabo bararima n'utwumbati. Yeah man, what's up? Just put up. Rero niho kwakoresha umwanya, kwakoresha itabi. Tuje kuraba mu. Hey, what's up, goof? Haruguruye. Fuck. Woohoo! Whoa, what's up? Odi. Oh. Monsieur. Vamos ni haje monsieur. Barida mwanangu ona deni kumara. Anashusha ndani ndakienda mwana. Kitare Hans? Yes. Monsieur. Nakubali. Guys, mugabo ingo tuanze turabino munzo osanga wa mwana ari hari akadogo. Kore? Yo. Kumpi kunyakirira hanze. Barajyana. Yeah. Bose barajyana. Okay. Akim. Naam. Reka kugira tuyage twisanzuye. Tuyage twisanzuye. None bimeze gute rero? Fresh man. Wewe ntiwaheruka kino bro? Bro, je nukurumva natanga iyo myumbati ukuntu yakuze naheruka ari butoyi bro. Imyumbati mane ntiteba, Zimana bashitsi no. Mana bashitsi jewe.
je sinzi imana bro abashitsi oya nuje ndamuzimana mu vyo yazanye we wazanye kamera cha tuyaga we wazanye igiseke cha nja kuraba nka muri bijyanye n'ibyo ubushyuhe ntuma nka kantu ivora canzanaje nka canja kukuzanira devara rushi kamera iraremeye kaka koresha umwana nibeze guterera umwana fresh ahuje uzanye na bya bintu by'umwana bro uno munsi rero ngomba tuyage turi seriye guko genda wenda bizura umuntu w'umupapa urafise abana sivyo I hope like urazi akaba sisi mane nuko ratone kwiyahura bizi sisi yahura mu biki afu je n'ikindi urabizi hajya ku biganiro byose inamba shako ni namba yiwanje bro abantu ba telefone is a lot of people coming erega kimu inkweze y'amarere ni Stone kandi je gushaka kuri no saa Stone mane hanuka bakwiye kuja mwokore frame in the Stone ari we yabitsanye umwana bro umwana ntabirimwo oyo umwana bibirimwo iga umwana w'imbibazi rugwanko rwa nyina kore uyu numugani baciye kumbeba mugabo si ku bantu oya umugani nimba bafatiye kumbeba na karorero batanze n'umwana w'umuntu arazira none Yesu ntiyazize twebwe Yesu aha bambwe arapfa ntiyazize twebwe none ni kosa rya oya reka tube serious right urya mu ntiharagera mani ni mutoyi none erega ntari ngaha none ntari ngaha nukuri ari ngaha oya je ndazari ngaha Bruno niyo baba hehe frame ari wabona na sisi kandi jewe numva nuno musi wabona sisi yo bari wabona sisi abi wabona sisi none si umujyango erego none abana babayibobo ntibakurira we ni ari gusanga ari abana bakuriye mu mihana y'abantu bakuriye mu bamuyomba baba bagize ibibazo by'ubuzima runaka oya ari usanga byawe ku bugaba bw'abavyeyi babo hari nk'umuvyeyi usanga ashobora kumara indwi yose ukwezi kose ataha yaborewe atitaho abana ngo bariye bize bagizene uyo mwana ari gihe bamuyomba mugabo Stone ntivyaruko hari gihe bamuyomba bumvisha vuba akavuga ati uyu mwana reka tumutware kumwirerera urumva na Stone rero ubugaba bwiwe nibwo bwatumye umwana agenda ubugaba bwa Stone ntiyagororoka Stone ntiyagororoka none ubona araza tuna yuko nawe nabishigikiye araza nga kuri kamera canke agira icyo ababwiye kore ujya n'umusazi bro ujya n'umusazi ujya nakomeye nukuri Stone sumusazi n'umusazi kore rumva okay murabizi je kishi ndakubona guseka kuri kamera murabizi vraiment just uranze na wewe sivyo mugabo no musigomba tuvugane kino kintu turi seriye ukuntu sivyo guko uye mwana mu aracari muto y'icambere sivyo kandi aracakeneye uburere bwa mama wiwe yego abana benshi nkuko bivuze hari abana bakuru usanga bakuza ari imfuvyi batabana n'abavyeyi hari n'abakurira mwibarabara mugabo mu wewe ntibimeze uko erega sivyo munani muri gwa rushingo gwa babana bafise abavyeyi ariko babayeho kumengo nta bavyeyi bafise gute kandi mama we bamukeneye bro none muntu afungura none muntu mbe urazi ko ageze no kwiga none bakubwiye ko none bamutware kwishura nyine mbe urazi ko burya leta ishobora no kugufata utatwaye umwana kwishura none basi kumutwara kwishure none ariga birashuma mani Stone ni kigaba kandi ibintu vyinshi bizoparangana cyane kubera adafata mu minwe inshingano ziwumva kandi jewe narabonye n'amakomantere baranshigikiye benshi baranshigikiye nanje niho vyondera aba banshigikiye babwira ati ko sori yombwa urabona Stone nk'ubu ibyo yakoze vyose azobiriha petit à petit ubu namukoreye ico hari n'ikindi ngiye kumukorera gisumba cyacu umwana jewe koresha umwana si fresh yani no man ni fresh lazima mpamvu atari fresh abantu benshi bumva ngo bagushigikira mu makomantere hari abantu babibaza ngo kanona gatwikereka urabizi birabasha none je ndarabana nabo hari abantu babibaza bo ngo nagatwiko mugavye ukuri peu importe uko bavyumvira hari undi muntu abibabariyemwo inde sisi arabihangayikiyemo kandi azi na Stone ihangayikemo gutari mu gasho akeneye umwana wiwe bro aronsa amaberebera aramujya none yakubiye ko akeneye kurererwa ko umugabo adashoboye kumurera mani sisi nta kazi afise sivyo sisi nta kazi afise none Stone amutaye agafata nabi umuryango yibaza ko sisi yoreresha iki ashaka mugire sisi abindaya kore we nawe none nani Stone yataye sisi niko Stone na mani amaze kuresha abakobwa mu biganiro urumva amaze gufata abantu agakubita biwabo bro ikintu cyarambabaje kirababaza buri muntu wese ko yakubise uwo bavukana na sisi ugako bijya vyerekanye uko na mama wa sisi yo mukubita
ntaco yibanda ubu ntaco yubaha vyose aravyubahuka reka rena je manze ndamukanya mavya manze ndamwereke neza yuko je ndumwana mu Kamenge kore oya ko Stone intuzenye akiri muto umugore ku mugore bariko baragwana ntugenda ushabike no haba harimo umugore wawe ntugenda ucukubita ujya mugore mugenzi bariko baragwana ahubwo tujya undi mugore oya urabangurukanye kuko oya amaranga mutima yanje ngene yontuma gukubita ujya mani mugabo byawe n'ivyawe uri mu makosa Stone man amaze kubabaza abantu benshi abadukurikirana Stone amaze kubabaza umugozi wewe kenshi Stone amaze kubabaza umuryango we kenshi Stone amaze kubabaza imiryango y'abandi bantu kenshi reka ari nawe namanze banza ndabaza ariko je barantahu ubwo ko wavuze ati ngo ndakenda mama ngo nzopfa ngo natanze inkwano mu bisanzwe bigenya ko bigenya ko bako bimugerageza ibiki bimugerageza ibiki umwana we ndamufashe neza we urafise umwana we mwigeme ubugayera woryoheye kubona umuntu babana avuga ngo ndakenda mama nta nkwano ndopfa nta mana amahoro menshi wanashima je gahera akazotangura kugendana gusa n'ubuhungu zo ndamwirukana apana ngo bamwego zo kumutera inda nkazobona ubuhungu butanguye kuza buramujya nzoca burindwi nzohora ndamupima busugi kwa kirisugi burindwi 10 y'urutoki numviriza bro sanze baramukuye ubusugi gusa ca ndamwirukana wewe barazaje nukuri wowe rwengo story wari umusazi mani none jeyo zini gahunda zanje kandi ngo ntavyo bibangami nugucunga ivyanje ginawe nzokubaka chambrete nuko no parcelle yanje ari nto ariko no wese nzoyegeza inyuma aha ndahubaka chambrete ya gi urumva gi haheze indwi atazanya agakobwa so ndamwirukana zoba dakomeye indwi heze atagakobwa rega cenzo mo ndi muri bwabuvye nyene usanga bwipowera muhira nimbaraga tabi fresh nimbari akagwa nipowe nyene nzogira ya ntebe igira umugongo era nzoba nararusha umugongo urazi imachi dukina ko ari nyinshi ya ntebe ugaramamwo niyicare hariya mu mfuruka agakobwa kaza jambo nanje ati jambo sawa papa ni sawa yego ni sawa agahungu arangiye ndani acha nja kumviriza ku muryango ati kagahungu karash arakombe indwi heza ati mbira mu mvura rumpango oya indwi heza izo tukyosi zioni dogo namufukuza hama we kugomba bukona yo kundwire winziza banga kundwi jewe ewe yamani je narasambanye bikwiyemo nkana ntararongo bro himara man jewe ndongo imatira nararako cinda yiturira pana ngo ndayigabira umuntu nacinda yicoma nifana yicoma bivanye n'ibintu wayikorerako bro abakobwa bari bayihitsi itandukaniro ry'abakobwa hagerira heko bro itandukaniro ry'abakobwa hari abafite amazi menshi niryo tandukanye hari abatayagira hari abusanga urabona kakantuze kagaserenge uri kurayijya usukamwa amazi cyangwa ukarojele hari amavuta ukumusukayo usukayo kugira bigere gutera none ndamone sarinze ati we kamate niteleze kamanyoka kangoni oya nivyo bijya nivyo mva itandukanye ry'abakobwa ririho bro haro n'abakobwa usanga bari inzo bari jaune bro ari nk'umukobwa ushobora kuba uri kuramujya ugiheza mugiye ukaco hari akantu nibagiye umugaramika kandi haro n'undi mukobwa mane si ubona arasohotse aragiye arakuviriye hari umukobwa cinjira uri naho bameze gute none hamba jitandukane none sayo matandukane sa devi apo kuna utafauti hapo none hamaze ko ari umukobwa ushobora kumujya ku buryo uguma mwifuza mugisohoka gusucumva umengo wa tugaruke nundi ugiheza gusa urumva yuko bari barasaze kore gusa tubesere kuri kino kintu je basi ndasavye Alice kugiranze kumuhumuriza sisi cyoze kunyereka ahantu ujya mu ari bon ujya mwana kibuzi base umuntu mubone guko wewe wabisize mu mutima oya je ndiko ndakomesha si
je ndiko ndahana se mani ubugaba yari amazi iminsi arimwo ndakwereka igikomeye kisi gikomeye of course yes kuri mugabo Cavuye he iki? none ni mu erega si mu yakiguteye ninde ubu akiguteye ni Stone niyo mpamvu nakubwiye umwana w'imbeba oya azirwa oya tugende basi Jose kunyereka ahantu bo bajya ntibaba no hafi bwana shema nariyo mu gitondo nje mukanya umwana aribye ko nzatange kumenyera yatange kumenya nagenda mutwaye nagiye barakina rero ujya mwana bari barafite na risk yo kutazosura kandi kumubona ba sisi kuko imigambi uko iminsi igenda ihera Stone atacarana bivuga ko Stone atari tugendana tubandanye tubona yuko ari umusazi yasaze burundu ko nta muvyeyi imani w'umwana nta muvyeyi wo twara umwana hahere dejour man atarabikomeza ataragutwara kuri police ataragutwa bro agateka kabana karahari kandi rero abi wabo na sisi barambwiye ati gwe ntugira ubwoba agateka kabana nitwe tuzoca duseruka tubisigure urumva ko Stone imani sivyo gusa mbere urazi ko Stone amaze gutuka mama wa sisi amaze kumutuka amuhora iki nawe aramaze kumutuka barigeze ku telefone Stone aramutuka kuri ku imana ivyo imana ni ibintu byinshi ngaje nifitiye nibiki ariko menya ko Jereka Stone ndamukande okay basi umva ushaka kuvuga ni nkaho mengo Stone nashoboye kurera ujya mwana mu sivyo nawe ushoboye kurera sisi nawe sisi na sisi none umugabanani umugore yoshobora gute sisi nta kazi afise bro sisi nta kazi afise abagore bapfira ku bana ivura bitwe twe abagabo oya abagore bapfira ku bana hari gihe ashobora guca yiyumvira kuja no mu ngeso mbi kwera umwana none yo cyakora iki ibaze nk'ubu wewe umuhamagaye ati sisi vipi hari umukobwa w'Imaraya Jekesh nakunda kuganiriza abakobwa nkabo sivyo nta mukobwa n'umwe arambwira yuko yakoze ubumaraya kubera bukunda bitangura afise ingorane na shida fulani hivi kwa zile shida unakuta kuzimaliza ni awe na pesa kiasi fulani zile shida unajua zile shida ndaka niongee vibaya tupo mbele ya kamera numva bitangura afise ibibazo runaka asabige bibazo bikaba bishobora guhezwa n'amafaranga kwa hiyo acavuga ati none bigirene acatangura kuraba ubungu wese afise mu telefone vipi fresh imisi myinshi uzotinye umukobwa kubwira wenyine kari bagukomboye mutahora muvugana timisyo ndoze ukuraba gyara ati ni wewe kweri aho bonyene no simba aje muratera inkuru gato cyo kubwira ko afise ingorane y'iteni abahungu nabo rabizi ngene bameze ntago hereza iteni irizi wari mpaka kukate kuyikumvisha bigenda uko nyene nawe rero umumara ku nk'amasatani urumva abayana yarishina double kachama abayana ni Devi ongo Devi unajua kimwe anataka kupe mic hapa saa 5 mzee ni unasinzia unaamka sasa monsieur kesi kwasa hivyo kwa hiyo je numvumengo gusa umwana urabe vraiment oya je ndabitahura umwana muri ibintu yarakene ariko je naje nabikoze ndondera Stone ndondera se je mwana si we ndondera kandi nta kibazo gira umwana ariko je nkeneye se bavyumve nkeneye se je yaramaze kunyubaho kamane tukanagwana je naheruka kugwana imbere ya kamera kera gice bafamba muri waka hariya urumva kandi Stone yaranamuprovoce famba nubwo abantu batabibonye Stone namuprovoce famba kumuresha Brinera bro okay yaramuprovoce famba rero we yikwegera abantu badashaka ibintu vy'induru petetre na famba nta mugambi kwa Brinera canke famba nawe nta birefu nta rukundo yigirira ariko jewe mani tumaranye imyaka turiko tuja mu myaka 5 tubanye na mamagi uno munsi gahungu kimbwa tu akariko kose kaze ngo ndagukunda bro reka ndabibire nibanga ngaha nyene haragahungu nzokubita imbere ya kamera kamubwiye mani mamagi ngo kazomugire wese naguhaye nimero narabonye nimero kuri Amarolex nzogakubita kamubwiye ngo gashaka kujyamana nawe mani umugore wanje namubrandinze kuburyo atamuntu numwe anzije watamuzi mu bisanzwe nta muntu nga kuri ino si y'Imana azima magije watanze of course umva wofu mumbwira ati hari uwunzi atamuzi mamagi ariko nta umuzi mamagi je watanze ibura bizi yuko umugore naho abakabibi garinda gapfa kareshwa je rero ntisuko
ingene je ntubahuka ntigera rero nivyo ndaje abantu bamuresha ni benshi magi wiwawe mamagi bandi uranyereka umuwambe oya uyo rero oya agiye arakubwira vyose kumuresha je simo ndabwibonera hari ivyo mura nifatira muri TV biko buramuresha ariko uyo we yararengeje yamusavye ngo amujye yamusavye kumujya nzomukubita imbere y'ikiganiro ikiganiro nzomukubita aya uramureka ibintu bizanzwe nzomukubita ibintu bisanzwe bro umugore man bro umugore naha bari umubibi bro je rero suko ari ndafa bariko kirazira dusozerere ikiganiro I mean guys je fresh hama yeah poa yap ndabakunda cyane imana ibaki umwana nawe imana ibaki murakoze cyane yap